Mu buto bwanje narabayeho mbaho ndi umukobwa yishima narishima nkimwesha hari inyimosho bavuga ngo nagacube iyo nyimosho rero narakimosha kagahagarara pe n'ukuri ubwo bwibone ndabubamwo ngiye mu misa nkagenda ntekeye nukuvuga ingwa narazisya nkazisya zikabagafu nkayicangiye itukura niyera hanyuma rero mwisengero numvise habaye intuguta nkaca nja hanze kwisiga iyindi kandi nagenda afise igisokozo n'icirori bakunzi b'ijambo ry'agakiza TV turabaramukije amahoro y'Imana twizere ko mumerewe neza aho muherereye hose kuri microphone muri kumwe nanje Alexander Ndayikorere inyuma ya kamera hari Gasuku turabakengurukira uburyo mukomeza kubitugaragariza ko ibiganiro byacu bashika kunyota nkuko mubibona turi kumwe numwe mu bo twagendeye muri intara tumusanza hari reka kugira ngo ashobore kubaramutsa yongere abidondore kazi utumire ego murakoze nanje ndabashimiye ku mazina babita gute jewe nitwa Nigoro bagenza ansira n'iryo zina abavyeyi banyise izina nawe wiyise ryo bari hari izina jewe numva nashaka kuyita mugabo biranka nashaka kuyita shugwe ry'Imana muga mu ikomine biranka ego ariko ntaco byose urumva ko ari byiza musanzwe mukora iki mu buzima bwa misi yose mu buzima bwa misi yose je nsanzwe ndumurimyi ariko hambavu y'uburimyi Imana yahavuye inshira kanzo irampaga ko nshobora gukora kajanye n'igikorwa ca ninde mu gikorwa ca ninde bakunze kubita ku mazina yande igikorwa ca ninde akazina bakunze kunyita banyise Musasa Ngohe canke Bizoza n'utundi tuzina mugabo nkiri zina nyene ryakunzwe cyane nako kazina Musasa Ngohe none ko bakunda kuvuga ngo izina n'iryo muntu Musasa Ngohe niko nyene urakunda gusasa tugohe nyene abantu bakavuga ati yadushashe neza jewe sinzi nk'abahora barorera televiziyo yuko bahora babona nyatugohe no ndadusasa ivyo reka tubire kuko nta kundi mu vy'Imana igende dukorera hari ivyo tudashobora kwibagiranwa ku buzima bwacu urafise ico Imana nawe yoba yaragukorera ijambo ry'agakiza TV twebwe tubagendera kugira ngo dushobore kugaragaza mu ntahe ivy'Imana igende bakorera vyo babihari yo nukuri inshuti yanje ivy'Imana yankoreye nukuri ni vyinshi mu nkundiye no bicamagura ego kaze kugira ngo mushobore kutubwira ivyo ivy'Imana yabakoreye mutubwira idonido ni nyabaki kubisanzwe je ivy'Imana yankoreye mpereye nko mu buto muganza ndacamagura mu buto bwanje narabayeho mbaho ndi umukobwa yishima narishima nkimwesha hari inyimosho bavuga ngo nagacube iyo nyimosho rero narakimosha kagahagarara pe n'ukuri ubwo bwibone ndabubamwo ngiye mu misa nkagenda ntekeye nukuvuga ingwa narazisya nkazisya zikabagafu nkayicangiye itukura niyera hanyuma rero mwisengero numvise habaye intuguta nkaca nja hanze kwisiga iyindi kandi nagenda afise igisokozo n'icirori nukuvuga hagize uwunci nyuma gakoma kagacube nkaca numva mbuza amahoro aho nkaba nagiye hanze gusubira gusokoza ubwo bwibone rero ndabubamwo nukuri Imana kugira inyereke ko ari Imana bitayinezereye mama yaratwaye imbanyi ayitwaye acanyuranwa n'umwana agiye kwa muganga kwibaruka mama carapfa nsigarana ugo ruyoya nukuvuga iki mpetse ugo ruyoya abantu barambona mpetse nyaruyoya ngo hemwe kagakobwa kagacube karavyaye ivyo rero nkavyumva ku bagenzi babibwira je kuko ntibubahuka kubimbwira ntangura kubona bwa bwibone umwanya wo kububamwo ntawe ngifise kubera gwaruyo ya mama yansigarana turaba muri ubwo buzima na papa nukuri ngiye ndacamagura gatoyi harageze igihe abasore bahora bandesha bamwe barapunguka baramva inyuma kuko babona umenga kuza kunsororera na nyaruyo ya nticokoroha ico vyakoze haciye habaho umusore umwe nsanzwe ndi wo muri komine Giheta intara ya Gitega hacaba uwo musore wo mu ntara ya Karuzi
acarazara ucumengana umuti yanshizeko acarancikiza nukuvuga nk'abatagisobanukirwa gucikira nukuvuga n'umukobwa ubujanye uko nyene umuryango utabizi ubu mujanye uko nyene je yampenze ngo agiye kunyerekana iwabo ngo bambone ngo hama turaza gutaha kumba aranjanye uko ruyo ndarutwara uko nyene n'amata y'ifu nahora ndarutegurira nayo natwaye je nukuri sinarinzi ko ncikiye eka narinzi ngo ndaza kugaruka ntahe muhira ntwara udutato muri bibero mparura nti niya yashitse kuri iyi nimero niyi nawe nzoba ngarutse nshishira yayandi kuko yatetse yarasigaye muhira gatoyi rero sinamenya ko ncikiye nyakugira Imana ndahabonera ingorane nanje iyo ntara ya Karuzi nari ndayigiyemwe uwo musi nyene nukuri yo Imana idufashe cyane ndahanura abakobwa bakiri abigeme nukuri basenga Imana kuko nanje intambara nabonye muri uko gucikira zabaye nini sanga nta ninzu yoba ingana n'iki gipfusi afise sanga n'umusore yabaye hari imfuvyi kubwuko uko kuba imfuvyi kutamworoheye arezwe na mukase yari yaromotsa cayomokera mu giheta iyo mvuka aguma korera umuntu nukuvuga mu kuresha yaresha avuga yuko ari umunyagiheta naje mu kubimbwira ko ari umunyakaruzi nuko yaranjanye nayo ubundi twari tuzi ngo n'umunyagiheta gatoyi rero iyo mfuvyi nukuvuga ugo ruyo yanajanye papa ararindira ko ntaha arabura saa 11 n'inusu sizere usamo ijoro ryose rirahera buraca arabura atangura gutangaza arira ansira wanje yiyahuye yagize intuntu y'uruyoya urusiga nyina none yafashe ingingo yo kwiyahura ahaciye akagenda arabaza ati nta mwana mwontorera umwigeme w'imyaka 16 ahetse uruyoya rusiga nyina uwabajije nta nuwo yaronka muhiyambu ryanje nta nuwo yaronka mubwira ati naramubonye kimwe gusa aragumaho aratangaza mu mitumba arabura uwo mugabo yaciye nyene niwe mugabo wanje nyene yaciye haheze iminsi 2 nguma ndamukagata nije ntwara muhiri wacu nitahire nije ntwara nitahire papa mwubari kararira abahungu burya murazi ubwenge bwishi sinovuga ko ari ubwenge buva ku Mana nibaza ko na shetani ico gihe yabumwongerereje acarampenda ngo azonjana nkahirya yejo ndihangana kandi hajya bavuga ngo kwiyumvamwe umuntu je ntawe niyumvamwo kuko navuga nti jibi bintu ntavyo nashaka kucikira nukuvuga gatoyi nk'abakuze muri ko muratwumviriza kukijanye nukuhuza ibitsina jewe naramwankiye nkumva ko nyene ntatavyo nshaka nyene nukuri ntivyoroshe acarankina acazindura saa 10 y'ijoro nibaza ngo agiye hanze kumbe yumvikanye n'umuntu yaduhaye indaro kuko urumva ko atani inzo yarafise yaciye aronka umuntu w'umwizigirwa burya nukuba uri umwana muto abana bato muzoze murubaha abantu hariho umuntu yaciye adutiza icumba muri iyo misi nico twabamwo kandi ari inzu nabone babamwo ati wewe Jamari kuko yitwa Jamari ati wabaye hatawutuka mukubaho kwawe ntawe washibaguzwa ko ati ko wazanye umufasoni akaba afise iki kibondo ntimwaburaho muryama acaraduha ico cumba iyo misi 3 twamaranye tuyimaze ndamubona nk'umwansi ndamubona nk'umugesera acarampenda rero aravyuka saa 10 y'ijoro nibaza ngo agiye hanze kumbe bavuganye nuwo yaduhaye indaro kumbe baravuye Karuzi baje kwisigura kwa papa darindira umugabo ko agaruka muri nyasa 10 y'ijoro ndabura kumbe bahise bukeye ndabaza uwo mudamu yaduhaye indaro mbega mutama wawe ko atawe mbona ngweme ngo numvisa vyuka agenda
nije na jewe nti wa muntu ntawe mbona ngo iteka ryose bajanye nukuvuga ncamaguye gatoyi nagiye mbona nka saa moya y'ijoro bahinguye aza yikoreye ibintu papa murungikanye papa n'intuntu n'akantu yavuga ngo ibintu byose ngo yahora akoresha ngo impuzu zose ngo zabizisiga nyina nukuvuga mama ngo ngo iziwe ngo byose yasize ngaha ngo jana ngo n'amata ngo nukuvuga iyo ntunduguru baje bayikoreye ngire ndatekurura nsanga yagasafuriya nahora ntekeramwe amata umwana sanga y'amata yifu nahora ntegurira uwo mwana isanga ya nutundi tuntu nyene uduhuzu twiwe kanye nucuvyumva ibintu vyiwanje imyambaro n'uturato twiwanje vyose twarabayeho mu buzima bugoye n'uwo mugabo abantu bakampanura nije nditahiye abagore bakantonda ngo none utahaye ngo nkubu ngo abantu bose ko bazi ko uri ku mugabo mpava mfa kuvyemera muga ntabinezererewe turabaho ahava ja mw'ishamba rya se wiwe araca ibiti abantu b'abakunzi baraza baramufasha kubaka akazu k'ibiti k'ivyumba 2 ndiko ndikorera ivyo biti na nyaruyoya mu mugongo je nkumva amosozi niyagumaza Imana idufashe cyane harageze igihe se wiwe nawe yari muri Tanzania niyo yari amazi iminsi muri Nyabihe acarahingura arataha ashitse intambara rero kiratangura y'umuhungu nase na jewe nitwa umukazana ngo narinzi ko wapfuye ngo none nguhinguranye ngo abana bamwe ngo bahinguranye ngo mu migongo ngo abandi nabo nkumbure ngo nta ubizi ko bari mu nda ibipfuye nabi vyishi aranyanka nanje akanyanka ntakosa nari bwamukorere namuhamagara ntisogo nerega twatetse ngo mufungure ngura gafuta hamamagaye ngura kagira gute na gute ibitutsi ntangura kumva intuntu nkagira intuntu ya mama nkagira n'intuntu y'ugo ruyoya kuko harageze igihe amata duherana ayo papa yaturungikanye duhava dutangura kumuha musaraki nawe n'uruyoya bahava baratubwira abagenzi bati yamaraja mari mu mutoyi hari hishira hamwe nukuvuga ati hari igisata gikorana na mutoyi cyano biti bugenyuzi muri Karuzi ati uwo mujana uwo mudamu agasigura ivy'uwo mwana bo mufasha nukuri ncamaguye harageze igihe tujaho mu muntu ze ibugenyuzi abazungu nyene bamuka kwishami rya mutoyi Imana idufashe nukuri ndababara ndatuntura uwo mubikira ndahasanze sanga n'umubikira yigeze gukorera mu Giheta ndagira amahirwe ntindatomboye wowe ndamuzi ndamwiganira nyakubahwa muvyeyi je ndumunyagiheta nti mugabo ntinaraje kubaka ino muri Karuzi nti none ntakakana ntigasiga mama ntakaraye katanyoye uduta nti nukuri narinje ngo murabe ico mumfasha yo arandazukira uwo mubikira ngo so wavyaye ukanka kumwosa wewe ngo wose uwo wavyaye aho nyene ncandarira intuntu iranyica nca nibuka mama eka nyene urumva ko vyari bibabaje hanyuma gatoyi Imana imuhezagire umuforoma umwe yarambonye ndiko ndarira arambaza ati mbega mwigeme kurira nibiki kuko ico gihe vyaragaragara ntiwabibona yuko ari uwiwanje narifise iyo myaka 16 babona nyene ko ari umuntu ndamuhekeye ndamubwira nti amaranya kubahwa muganga ntije bigenze uko mu maforoma ntumuganga no kuvuga umubikira atanga utuntu bafashisha umwana ntambwiye ko ari wona vyaye nanka kumwosa nti none niyo mpamvu ndiko ndarira Imana muhezagira hari hose ico gihe yaciye anjana aramfata ukuboko aranjana mu ivuriro aticara ngaho ndindire ubwo nyene acarashusha amazi mu vyuma hariho utwuma yaciye ashushamwe amazi numva ari karasuma ntazi ko ari vyo ari karakora kugira umwana aronka icanywa ubwo nyene acarategura amata ubwo nyene acarayashira mu base y'amazi acarahora acarampa ati ushire ku kuboko umvirize ko amata hoze uheze uwo mwana yo
ico gihe naramuravye mbona umenga ni Yesu wenyene ampaye ayo mata nukuri ndavuga nti nibwo hezagire muntu rero ncamaguye gatoyi ubwo buzima bw'uwo mwana ndabubamwo mpava ndatwara imbanyi yiwanje nanje hanyuma ndabaho muri ubwo buzima butorosha umugabo nawe ahava arakena ubukene bumwe butagira izina akaja kurimira umuntu akamuha amahera 80 adashika n'ijana aho naho uwo musore w'umuforoma yari yambwiye ati aya mata ngo hayo no munsi kuko yavuye mu dupaki 4 tuzomara 7 ati utwo dupaki 4 tumara 7 imwe ati kuyindi ndwi uzoca ugaruka uzanya amahera 200 kugira uwo mwana ubuzima bubandanye ntego nyakubaho urakoze ayo 200 kugira tuyaronke uwo mugabo urumva ko yakorera 80 mu buryo bwo kurima kugira uronka 200 urumva ko yakora iminsi 3 none bene data ubwo buzima narabubayemwo turabana n'uwo mugabo nkumva intuntu yaho yancikije ntashaka nkumva intuntu yaho navuye impande y'umuvyeyi kandi umuvyeyi nanje atanturubika papa no kuri ntiyanturubika yarankunda ariyo mpamvu no hanura bigeme kugira baze bitonde basenga Imana ibatoraniriza umugabo Imana ishingira intahe kandi rero nkuko ntamukunda harageze igihe intambara yo 1993 haviratera duhava turomoka turahunga twisanga twahavuye dushika mu gihe taho mvuka turahagorerwa naho nyene ntivyoroha kuko muka papa tuhashikiye yamfashe nabi akanka guteka papa barambwira ati mwananje mukabare basigaye bantwenga bambwira ngo narabaye Tanzania ndazi ngo kuba Tanzania ngo ingene bimeze ngo bakantukira mu kirundi kitabaho ngo Vitali wewe kweri ngo yibanira n'umukwe n'umukobwa ngo Vitali kweri n'umusirimu ngo ivyo bakabimubwirira mu kabare ashitse hava arabimbarira mwananje basigaye bantukira mu kabare muga nta kundi ndabwira umugabo nti yamara turaba ingene yaranja tuve hano hantu kwa papa tuhava turi yaranja turi deplace turaja ahandi hantu mugaye atari kure cyane ya papa haje Imana igira neza Yesu wanje Imana igira neza araronka umuntu wakabare kegeranye naho yahora akora aca mu icumba ico cumba dusanga kirimwo imvunja zimwe zitagira urugero tukibamwe amezi 2 izo mvunja tugasanga zatunyegeye aho ibihimba byose bigera zimwe nkazimukura kunyo nanje akazinkura kunyo izindi tugasanga abana zabanyegeye hose turavuga tuti none gamana ibi bintu bigende gute Imana urazi ngene ifise inzira nyinshi camo muri ico gihe hari hakiri ya migwi bita ngo nabasaya ijya migwi yagwaniye igihugu ikirahaca ihaciye nanje nari nkiri ku muhana w'umubanyi turiko turasenga nari nkiri mu katolika wewe uwo mugabo wanje yari yamaze kwinjira idini ry'abakizwa aca nsigaho aca abarataha ho dupanze muri izo mvunja nanje mba ndisengera muri wa muhana w'umukatolika tuvuga indirimbo za Bikira Maria ikanyene yo babasa yabaca bamusanga ari hacugurura baca baramucakira we bana ngo we ngura umusora akomeye ngo ngaho wakora iki ngo genda umunyezamu banya kubahwa ngo urarira iki ngo ndarira inzoga ziba ziraye ngo n'inyama ngo ibiraye ntiyavugisha ukuri ko ariho tuba yavuze ko ari umunyezamu kumbe niyo Mana igomba idukure muri nyamvunja Yesu ashima bana baramunwesha za nzoka ku nguvu izindi arabapimira arabaha arababwira ati yamara je narakijijwe nta nzoka nywa ngo ugomba duhishano ahava aranywa haha emwe ngo duherekeze arabaherekeza aho sindava muri wa muhana sinzi na kimwe arabaherekeza ingene batamujanye sinakumenya bashitse ahantu mw'ishamba uramaza ngo haduca dushikirahe ngo muca mushikira ahantu bita kwituvya ngo muce mushika ngo n'ahantu ngo bita kwishanti ngo tuvinye umugende ngo egome murakoze banyakubahwa bashitse aho kwituvya kuko n'ahantu hari agasantre k'akabare nyene kububare
baca basanga abantu benshi bahari kugira bababise baca batangura kubasamwa amasoro inyamba bazirabishije hejuru nta muntu yakomeretse abantu bose baca barashwiragira